C9 Company. Waruzi ko kugira ngo amagara yawe amere neza bitegwa no kuryama ahantu heza. Nanje gusanga benshi bakunda kugira ikibazo c'umugongo bivanye n'ico baryamyeko. Ibibazo nk'ivyo rero Irakoze Company Shop mu Kamenge yarabitoreye inyishu. Tubafitiye imatera nziza z'ubwoko bwose zikomeye kandi ziramba. Sivyo gusa wowe utarugiha karibu abashitsi bawe kubera ko aho bicara hatabagwa neza. Irakoze Company Shop mu Kamenge ivyo yarabitoreye inyishu. Umve nawe tubafitiye amakusi meza y'ubwoko bwose kandi akomeye. Akabijya rero nuko ivyo byose tudondaguye ubiguze dushobora kubigusanza aho uri. Duhamagare kuri 69 amajana 992 amajana 618 canke 79 amajana 942 ubusa 15. Irakoze Company Shop mu Kamenge tubahaye ikaze. C9 Company. IBANGA. Shire ndafise icyumviro nshaka kugusangiza. Kandi wanashaka urazi ko turumwe singomba gufata ingingo ntabanje kukubaza. Bona Mika igihe cyose tumufashije nigihe kinini sije? Niko ndiyumvira Miko wamuvyaza umusaruro. Nigihe abaye ngaha twarafashanyije basi umuntu agatuma arabona udufaranga duke. Ariko Mika sheri Tuvyarira umwana. Sa? Nico nari ntegereje. Ndakeneye umwana please. Tubizogenda gute? Urazi kwa muganga ko bakwandikiye kudashobora kuvyara. Shini nk'uriki? Reka tuvyare umwana kuri Mika. Sivyo? Ngiragize ngira kabaraga. Sivyo? Hama cenda muha amafaranga vyito ko ari gifukamu. Ndazi Mika arakuze navyo azovuga. Kandi turaprofita. Ubona ko wari no mwaka wa nyuma bagomba baje ma examen. Aje yicara ngaha mu rugo atandakimwe ari karakora. Irikafate amezi 9 yibungenza ari hano. Shiri jewe ndazi nzogerageza uko bishoboka vyose. Mika nzomutera inda. Nisi nagiye none nkora iki? Okay. Jamba natakundi twabigenza ko Imana itampaye amashance yo kukuvyarira nitwe mu mabana bawe. Katugerageze. Kintu ndiko ndiyumvira muri aka kanya. Mika zavyemeye. Ndumva niwe ufise ko kumwegera Mika ukamubwira. Ko bitegerezwa kugenda. Kuko jewe hava mbona nk'umuhehezi. Kandi uramutse uvyemeye sheri. Niwe mugore mfise nzonezerwa kandi umwana ndakwinginze. Je nizera ko bizokunda kuko tuzomuha amafaranga kandi nawe azoha agaciro kungere twamufashije. Ndazi nazovyanga. Twaramufashije kuva akiri ku ntebe y'ishuri. Nano bagomba heze neza. Mbona yo vyanga sheri. Ndaza zovyemera. Humura. Kandi ndazi nawe bizogenda neza. Witwe mama w'abana nande nitwe baba. Hago turatora ziragiye umwana sheri. Batangoye nawe. Ya, okay. Muvyo buryo byari byatumye ntarira no ku kazi nkirirwa hano. Reka ci ndabanye nkora gasiporo gati. Ibintu biragoye cyane. Kurabona nta kigoye kiri mu Mika. We vuga ikintu cyose ushaka.
zotegeza kukironsa. none inyungu basirimo niyihe ku ruhande rwanje? Nta nyungu waburamo Mika. Vuga ikintu cyose ushaka tuzokigura. Nawe vuga imiliyoni 3 canke 5 meme na parcela uzobironse Mika, ariko iki kibazo gikura imbere vraiment. none moni reka ndakubaza ego birashitse ndavyemeye kubikora ese uwo mwana nzovyara nakaye karusho kazoba karimo rega n'ubundi si uzomuvyaye Mika, gikuru nuko umugabo yabona yuko afise umwana. Mika ndagusabye basi nyumvira n'akagongwe Mika. none byo rega nanje ntimuri si yuko nanje nshobora kumuvyara birazi gutwara inda amezi 9 ukongera ukavyara. Ariko naho turazi ko yagufashije ibintu byinshi cyane. Kuki no gusaba ikintu ntiwemere Mika? Mone ntaco reka ndavyemere ku bwawe sa ako biragoye. Mika nakigoye kirimo ndakwinginze bikora n'umutima uri mu nda ndakwinginze. Ndavyemeye nzabikora. Sasa bro, mbabure ko ndagutesheje ibyo bariko urakora. Ku mugoroba ndahava nja muri gym gusa namye niyumvira ko byo bavyiza ngiye muri gym aruko tubanje kubonana. Nagomba ndagushimire rero kuba warambereye umuntu w'umugabo. Impanuro wamaye narazikurikije. Ubu tuvugana umugore namusavye ikigongwe sinkimufata nabi ngo ndamutuke ndamurya umutima nasanze nta kamaro. Umwana nasanze yuko bidakwiye ko ndamurondera mu nzira z'abapfumu. Ibyo byose bidakwiye. Nico gituma rero ndagomba ndagushimire cyane. Wambereye umugenzi mwiza cyane. Wow, Imana guheza. Bro, ndishimye cyane kumva ko ari uko nguko. Ni ikintu cyane kimpaye kabisa kwishima pe. Nubwo nareka byose ariko ukambwira ko ubu ni amahoro, ubu usubiye ku murongo. Ni ikintu cyiza cyane. Hama bro, ikiranga umugabo si gukubita umugore. Ahubwo ikiranga umugabo ni uguheza umugore wawe urukundo ukamwereka mu bibazo no mu byiza. Kuko warabyemeye imbere y'Imana. Vraiment ndishimye cyane. Kandi ndizera. Vraiment ndaryohewe cyane. Ubu nubwo noreka akazi ndimo. Kumva uko nguko ni ikintu kimpaye byishimo cyane. We ntangorane tugomba kuba abagenzi bafite icyo bamaraniye cyanyaco. Of course. Apana guhurira mu mafaranga mu bubare turyoherwa atampanuro. Bro, uri umuntu w'umugenzi kabisa kandi muzimu umuntu w'umugabo mbere. Vraiment ndishimye cyane. Okay, reka rero ndaba ndagushikane aho wari uri kugira ngo sindakwicira gahunda zawe. Kumbura ndose akaya turaza kwicara hano rero tunywe turyoherwe kuko. Nukuri ndaryohewe cyane. N'igikorwa cy'ubugabo apana igikorwa cy'ububwa. Vraiment biranshimishije cyane. Yara. Ubwo rero ni sawa nta ribi guca ndaba ndagushikane hariya. Kugira ngo bikunze nyine. No problem. Nta ribi kabisa. Mika, nizere ko madamu yakubwiye idini ni sawa je n'amahera nzokongeza je nkeneye umwana nabindi ahubwo burakora rero bigere ko navyo narabimwangiye mwana nanga amafaranga nta kibazo rigama kazi narabimwangiye navyo nakora jewe oya shakuri pataro nigoye gukura akako karoroshe na Joachim navyo nshaka
narabimwankiye nyimba atabikubwiye mwananira ngo amafaranga ndashobora kongeza ntashobora gukora Jakim ntushobora gukora mbabarira kakanana ivyo murabona je no bihera hehe ntushatse kuvuga ko wemeye kubona amafaranga ko n'ubundi wowe widandaje bofre mbabarira ibintu je ntabwo nshobora kubikora oroha Mika nivyo nagufashije kwere Mika nyereka ko umwana ashima Mika kana kamwe atari n'amahazi binoreka ndashaka gukora Mika none madamu wewe wishi we byasaba ube tayari n'akana gakamwe kamwe Mika Jakim nabyo nshaka gukora ndaguhakana inshuro zingara hasi cyangwa none mu minsi yo gusama mbwisho wifuza no guha parcelle no kubakira inzu ariko kanyemerera Mika muri iki sivyo Mika nkeneye umwana bewe bikubaye ko dufatira umugabo umugore wawe ntavyara umva byoba bijyoje fasha moni yafasha warafashijwe reka kimunarabyanze ntabyo niyumvamo ntabyo none ushatse kuvuga karo gapira uko nagakwiye ko ngoma ndakamba atakibaye sha ubwo ngishe siruto reka mve kwambara ndakambare reka ko umunsi nzokwambara wewe kamwe gusa sheri mabasi reka ndakubitse mu mwana reka sheri sindakubabaza tuza eshe
Mone. Kubera iki waje ntunavuge kuri ngaha. Urabona ko n'ubu nari ndakumenye ko amazi. Pardon ko. Kweki mikuru umwana mubi. Kwikura umwana mubi gushika hiyo hose. Ndakubaza. Ujya warashaka kujya? Injya uzibona uku. Ukazibona umuntu araje kuzikwaga. Ngo pardon. Bashobora kwirengagiza ibintu twavuganye. Umuntu akaza azi ngo aje ukacumugirira bijya kweri. Waburyo urafise umutima kweri wewe. Mika. Uko nakuziga siko ndagusanze. Wabigiriye ikibazi. Ngira imfatiro iboneka kugira ntahure. Ego ushobora kuba utaha agaciro umugabo wanje ariko byose umenye wari kubikorera jenje nari nabigusabye. Ariko munye nawe ushira mu gaciro. Biga bintu biragoye cyane. Shamika ndagutahura. Ariko nawe komika inda nakanya gatonya 5 minutes inda iba yinjiye sivyo kuvuga ati mfate amasaha n'amasaha. Mika ariko byose umenye kubikorera jewe ndakwinginze. None Shamika none wewe wemeye ubuhakanye kweri ko nzi byose twe twabihejeje. Bonye nukuri nanje ndumva ntokugira nabi kandi urazi ko nabikwemeye ndabikuye ku mutima ariko biragoye Mone. Umugabo wawe ndamwubaha nkuko yari yatwaye umutonya wanje ivyo nohita ndavyemera gute vrema. Irevre narabikwemere ariko ntegerezwa kuronka umwanya ndimoje bakimu ndamubone mu yindi sura basi. Ubu ndacamubona nkuko menga ni bofre ivyo bintu naba ngiye kubikorera. Je kugira ivyo basi wumve ko ntari ko ndaguhemukira ndakujyaje. Umbabarire. Jacques n'imiburiburi hahere n'indwi zibiri ntamubone. Banze ndavyishiremwo binzemwo mu mutima wanje. Hama mbone kubikora. Mika ndakumva none ko kuntu ushaka bigende. Ni wewe ushaka uburagenda cyangwa ushaka Joachim ari wagenda. Sobanura neza ndagutahura. No, jewe ngiye n'ubundi byo bari byabibazo. Ahubwo Joachim wenyine agende. Kuko jewe na wewe ego turakundana irevre. Ariko ico ni ikintu kitorosha. Sindabikore kubwo ibishobisho byawe ubishaka cyane. Ariko ndabikore ubifisemo n'umutima mwiza. Kuburyo bitazogira risk nyinshi inyuma yavyo. Ushaka kubimbwira uko kubera ntushaka yuko umugabo wababara. Ariko naho banze uvyumvire ko n'ikintu kitorosha. Mika, honye ni ntambwe ya mbere umpaye. Numva umenga biriko biraza. Hama umugabo wanje ico ndakimubwira kandi ndakimuganiriza ko ndazaranyumviriza. Ndabona kabisa ni sawa hameze neza. Benga agabasha ko numvise. Buga saha Jeremy. Niya ni kwa Jeremy ni mutsi kwa Jeremy. Shafise inzo nyinshi ujya mukabona. Kana ntaco zibaye hameze neza. Bagire hotel isangwe de, bagire n'amazu nkaya meza nkaya. Yego vraiment. Barateguye muri hatari kabisa. None aha mbega ubana nande wambwiye ngo ubana nande? Aha mbana n'umuhungu w'inshuti yanje. Ako nk'ubu ntari ngaha yagiye mu tuntu twibanye. Umwe wese akora ibyiwe mugahurira. Muhura mugiye kuryama. Ibyiwe tugahura tugiye kuryama. Umva n'inzu mucamo fashanya kwiriye. Yego. Bro, ndetse amatsiko y'ikintu warambwiye ko ushaka kutuganira. No, sije numva ndacumviswe. Ni hatari kabisa. Ni hatari. Aho ubona naho ndi ngaha ntahari. Maze iminsi bizi ibibazo birebere. Bro, ushatse gusobanura iki? Kandi nk'umuntu tuvukana nari numva ko nta mpamvu yo kubiguhisha. Na mahoro kweli. Kuko nibibazo by'umuryango birakuraba. Kuko ngize ikibazo nawe ukigize. Hari ibyo ntakubariye kubera ko byari ngombwa ko
ndabigira ibanga ariko aho bigeze ntibikira ibanga kandi ukeneye kubufasha burya hajya madamu wanje arafise ikibazo kimwe gikomeye cyane. Ikibazo bwoko ki? Niko guhita kumubwira ati wowe rero ra ufata akanya uje kwa muganga barabe ikibazo ufise. Ndavuga ati nta kibazo no bamfise. Babwira madamu kandi numva ko ari bisanzwe. Avuye kwa muganga natangajwe n'inyishu yanzaniye. Uragwanyisha imeze gute? Burya nasanze umugore wanje atavyara. Izina rya Yesu.